good news films, double favor without limits. Giant Films, good news films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu. Tati, ndakwinginze nkicira umugabo basi mfuma bica jewe ariko King wanje umureke, ndakwinginze tati. Yes, niba ushaka kunyica, I'm ready to die. Tati, sinorota mpemukira Imana canke ngo mpemukire umukunzi w'ubuzima bwanje Diva. If you want to kill me, yes, I'm ready. Kill me, just kill me. Bantu mukoraniye hano mumbabarire cyane, jewe sinaje kwica, ahubwo nezerejwe cyane no kubona urukundo bano bantu babiri bafitaniye. Biranezereye kubona yaba Diva yaba Sabasi umwe wese yari ready kugira yitangira uwundi. King, ndabitswe no kubabaje cyane, ariko vy'ukuri nari mfise urugamba ngiye kurwana. Rimwe, kabiri, Engurutse Iva, kuva mu mwanya n'amasaha urahagaritswe n'ubutungane kubwica wagirizwa c'ubwicanyi. Igisigaye nuko uja kuri pick up yagira hari ibisigazo bisobanurira hari imbere. Diva, King uzomukunda by'ukuri wararonse umugabo. Ibi nagize hano ntiryari iterabwoba, cari igipimo gusa, kuko King n'umugabo abushitse sinari gushobora kwemera yuko atwara umukobwa wari we wese. Ariko wewe urugura rukwiriye. Hama King, nagira ngo usabe imbabazi imbere y'irikoraniro, ariko ivyo nakoze wumve yuko kutari ukukwanga,
ahubwo nashaka kukurokorera ubuzima. Reka nkubwire uko vyagenze. Gute wo ntabuza gute wunanirwa no gucunga umuntu nk'uyo gute umuntu asanzwe. Umva ndakubwira ikintu kimwe, narakubwiye yuko King Sabas ategerezwa kumvira mu buzima. Sinobaho ngo ntekane mu gihe tati ariko ndamubona mu buzima bw'iwanje, kandi ubitera vyose ni King Sabas wavyibagiye. So ukaba wumva we wananiwe n'akano kazi, urashobora kumbwira hama je nkamenya inzira ndabikoramo. Nimba ndavyikora cyangwa ndabikoresha abandi hama nkabikora. Mu kuvuga bimeze uko, nyumviriza kwanza, kandi apana kuvuga ko umengo ndiko ndablaga jewe nawe cyangwa umengo nakazi koroshe cyane. Nkeneye ko muri no misi ibiri izi de jour King Sabas aba yamaze guhindurirwa amateka, amaze kuba yitwa nyakwigendera. Bikunaniye muri iyi misi ibiri jewe nzovyikorera cyangwa ndabikorane n'abandi babishoboye. No kuvuga ategerezwa kumvira mu buzima, kuko niwe atuma ntamuronka atati kuri uyu mwanya. Nizere ko ngaho twumvikanye gushaka kuri uyu mwanya. Sawa. Maze kubona yuko afise umugambi wo kukugirira nabi, nabaye oblige yo kuguheba ntaguhevye, kugira ngo mbanze ngende ngwana urugamba rwo gushengeza inkozi y'ikibi nkayiva. Shakinga ukomere kandi ukomeze gusenga, Imana iri kumwe nawe. Bye rero, kangende. Ndagusavye usubiremwo mwayo majambo yawe, uyasubiremwo canke umbwire ko uyafuse, uvuge ko ari kurablaga, uvuge ko ari kurambesha, uvuge yuko ari just jokes. Nta rukundo nkigufiseko kandi ivyacu bihagarara. Niba koko naremewe kuba iwawe, Imana izongera iduhuza. Uwo munsi nari nzi neza ko nje kuhubwira inkuru y'umubabaro. Mbabazwa nuko ndagusanze uri mu vyishimo na Diva. Vyarangoye cyane, ariko King, ndakwingiza ntahora. Ivyo nakoze ni kwari kukwanga, ahubwo nahisemwe kwiyanka, nemeye kwibabaza kugira ngo we ntutakaze ubuzima. Urazi ko vya bintu ushobora gusanga ari vya nyavyo. Sheri, naraye nabi cyane. Iri joro ryambanye rirerire. Wamengo no butemaguza umuhoro. Sije mbonye burakeye.
bwanakeye urateba gushika, ndasohoka hanze ndazunguruka, ugiye gushika umengo sinzi ikindi kirere ngizemo. Iva, burya naricaye ndiyumvira ndazungurusha umutwe neza sanga kw'inusi nta marayika ahari kandi Imana ntiyanka abanyabyaha ahubwo yamibateza amaboko kugira ngo bahindukiye ibagirire neza. Ko niko vyagenze, nategerezwa guhera aho ikibazo catanguriye kugira ngo vyose ndabisubize ku murongo. Diva, King uramubungabunga, ndazi ko ubishoboye. Bajyango, mumbabarire cyane. Hanyuma King, ndagufitiye impano. Ikindi naco sheri nicaba ari ikibazo ca Egide na Remy coba kigira kidutandukanye. Wibuke yuko jewe ataruhara na rumwe ndabifisemo. Sinumva yuko mwompora amakosa akozwe n'abandi bantu, s'il te plaît. King, ntibishoboka. Kandi niba ko gukunda ubuzima bwawe ntuzongere kunyandikira canke kumpamagara. Tati, s'il te plaît. Igihano umpaye kirarenze. Tati, ntiwemere ko agahinda n'umubabaro bitabagura umutima wanjye. Ndabizi umutwaro wa mbere wikoreye nukubona bene wanyu Remy na Egide bafungurwa. Nta munsi n'umwe warenga utabaririmbye. Ndazi ngene vyakugoye ugataka amafaranga menshi bikanka, ariko je narabishoboye. Ubu bari the games. What? Remy, jewe ntushimire kuko ivyo nakoze vyose sinabikoze kubera mwebwe, ahubwo nabikoreye mwene wanyu. Igihe cyose twaba turi kumwe yarira mwebwe akaririmba mwebwe. Naravyitegereje ndavuga nti ntegerezwa kuraba ikintu nokora. Ahubwo rero vuba ndashaka kujayo kumuraba. Muzoze mwe na Egide muze tujane mugende mu musabe imbabazi mwongere mu mushimire kuko murazi ko mwamukomerekeje cyane. Oya, numva ubwoba, numva isoni nyinshi cyane zo guturikira King Sabasi. Simuri ngene no muturikira jewe n'amakosa twamukoreye ibibi byinshi cyane kuryo nagiye ku mutima. Numva ko igihe cyose bihora bingarukira bikambabaza nkicuza impamvu nabikoze. Rero sinshaka ko mbona kandi, ahubwo ndakwinginze genda umushikirire umubwira ati bakweretse umutima mubi cyane, ariko we waberetse ubuntu urenga ku mabi bagukoreye. Ati Imana izibiguhera umugisha. Hanyuma natwe nitwiyakira tuduhiza tumushikiriye tubimubwire. Bari the games, ariko batinye kuguturukira mu maso inyuma y'ivyo bakoze. Gusa je te promets nzobahoza. Thank you. King na Diva, nanje nagenda basaba imbabazi. Ntako nagize ngo ndabateranye kubwo kwipfuza ibitari ivyanje. Tati, umbabarire cyane. King naramukunda. Ni kenshi abakobwa bataryoherwa umugisha abagenzi babo, ariko ndabasavye umbabarire cyane. Icyaha canje naracihanye kandi narahindutse. hariho gukunda cyangwa ugakundwa
urwo rukundo rukarema ibyishimo utaziga. Hari abakobwa benshi beza mw'isi, hari n'abahungu bakaranga mw'isi, ariko iyo uhuye n'uwawe umwe wasengeye mutima urakwagaza, ukakwibira utubanga, ukakongorera, ukakumenyesha iby'urwo rukundo. Oh mama, oh, oh. Uwo mutima ukagutuma kuririmba ngo Kanyange, oya je banza umbwire, biriya bintu wavuze vya vrai waramukunze King? Tati, bijya byose wumvise hajya nta n'ikintu na kimwe kirengako, ukuri ni kujya nyene, ariko kimwe gusa umbabarire cane. Kanyange, nta kibazo na kimwe, ahubwo burya nanje sa n'uwaguhishije. Uribuka ndakubwira ibintu vy'ingwara ngwaye? Nta ngwara nimwe mfise, ndi muzima. Igihe ari imipango kugira ngo ushobore gushira hasi ivu, nategerezwa kubigira ibanga nta numwe yagomba kubimenya, kugira ngo ntihagire ikiza kuncangira. Kandi ndagushimiye cyane ko wambaye hafi ukamfasha. Sa Tati, ijya ngwara ntagwaye? Nta namba. Icyakora ndumiwe, nyine sanze uri umukobwa utamenyerwa, ariko nibaze yuko ibihe by'intambara tubisezereye, twishimira umunezero. Oh tate, nahuguye ko muri byinshi, ndahugwa ko muri byinshi. Na nibaze nanje yuko uzomfasha, na cyane cyane mwa bino bihe ndimo byo kwitegurira ubukwe bw'iwanje. My brothers, nagira ndabashimire bimwe by'imvamutima. Urugendo rwabaye urugendo rutoroshe, no gushika kwino ntambwe ngezeko urazi yuko byambijije icuya. Nagiye ngwana n'intare, ariko Imana ishimwe yuko birangiye ndonse intsinzi. Rero no munezero ndawukesha Imana, ariko kandi ndawukesha na mwebwe mwabanye nanje mu bihe bitari byoroshe. Olivier, ndazi yuko hagera igihe numva ncitse intege, numva nihebuye, numva ntakaje ivyizigiro, ariko akaba ari mwebwe munsubizamwe intege. Olivier waransengeye cyane, Imana iguhezagire. Wabanye nanje, Imana iguhezagire. Chris, wagwanye intambara nyinshi ku bwanje, wamyuharanira kubona yuko grand frère wawe King Sabas abaho yuzuye umunezero. Thank you so much for that. Hanyuma byukuri simfise aho nohera naho nugarukira mu gushima, ariko mwumve ko umutima wanje unezerewe, kandi nanje ndahari igihe cyose mu bihe muzoba munkeneye. Nukuri ndahari kugira ngo ndabafashe. Erega hajya umuntu agirwa n'abantu, kandi ubutunzi bwa mbere umuntu agira kwinosi bujya n'abantu, kandi abo bantu kenshi bakurikira ubuntu. Rero iyo umuntu afise abantu no kuronka ibintu biroroshe. Ngire ko ndabana impanuro, burya ubu ndabakuriye hunyene numushinga ntaye kuko maze kuba kugwanje. Rero mes chers amis, burya ubuzima buha umuntu ico yabubikije. Rero twige kubiba ineza, twumva igihe cyose tworima umurima w'ineza, tuwuteremwo imbuto z'ineza, kugira ngo nitwasarura tuze dusarura ineza. Hari igihe ndaba nkumva ndababaye mbonye abana mu mabarabara, abana batawe, abana bahebwe n'abavyeyi. Ivyo vyatumye nipfuza no gukora igikorwa canke ishirahamwe rizokwama rishigikira abo bana. Numva umengo niryo shikanwa noha Imana, kuko nanje yarambungabunze, yarantoye, yaranyerereye. Rero bagenzi, ico ndabasaba, tubeho mu buzima bwo guhimbara Imana. Ivyabaye kuri jewe murazi yuko ni ingaruka z'icaha abavyeyi bakoze. Twirinde ano makosa abavyeyi bacu baguyemwo, natwe ntituze tuyagwemwo, kuko ibi vyatubabaje vyogaruka bikazobabaza abana bacu. Ino karande rero itsindwe mu izina rya Yesu.
Amen. hanyuma nta byinshi nonda kuvuga imana ibahezegere cyane Nukuri turishimiye iterambere mu buzima bwawe. Urabizi ko nemaze iminsi niko ndafata ingendo. Ariko kuranshimira ko kose cyane umva umutima wanje kuranyagiriza icyaha kuko sinakubaye hafi nkuko kurabivuga. Ariko kimwe shimira Imana nuko yakubaye hafi. So rero kuri ivyo natwe turagushimiye cyane kandi igihe cyose uzoba dukeneye tuzoba duhari ku bwawe. Thank you. Yeah. Nivyo uradushimiye ariko kubwanje mbona umengo twakoze iyo twategeza gukora. Ariko kimwe vy'ukuri uvyumve ko tunezerewe ku bwawe. Iterambere ryawe nukuri numva ari ikintu twishimiye. Ariko ikintu gihambaye ari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo buya iyo mutonze muri ku murongo umugenzi umwe yishuwe avuye mu nzira ubundi abagira atera ikirenge aho umwe avuye. Rero je numva twe gusama amasengesho kuko urumva uri grand frère mugabo natwe turi nyuma yawe. Sinzi gusa entre Chris na je uzotanga uruwari ariko natwe turi mu rugendo muhungu. So rero dusengere vy'ukuri kugira ngo natwe tuze dutera iteka imiryango natwe twitera iteka nkuko wabitweretse. Yes. Thank you. Ntimuze murondere pa. Ndahari. Hari wa mahanga. Cyambere kiravuye. Ikibazo cyambere gabo cyaheze. GM Films, Konos Films, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.